yaragonzw ngo mukwege uri mubiki ko naenda kugonza ufise ikiya kibazo ko naenda kugonze vraiment umuntu mukuru nkawe uri kuntera ibibazo ngaha mwibarabara nivyo nataye mu urumva nahantu bandangiye none ndiko ndaharondera hose numva nakunye nzunguruka burya nari muri telefone ndiko ndaraba uri kurondera he muri Ndufacom no bandangiye Ndufacom ugize imana ikibazo cyane kivuye mu gisubizo cya Ndufacom ntugora ndahazi yego pe none ni hewe ntari nana nyene hafa hanye nihajya imbere tete kari kandi yamukora uyu modoka tujyane nkakwere uratomboye burya anjewe nabibonye kuri WhatsApp ko bari barandika icyongereza rero kwaguma mbura mu opportunity y'ubuzi cyane kuri navuga ati hasi hejuru burya nicyo gituma nataye mu mutwe ndiko ndaharondera bari bambwiye ngo impande ya Sukabu mugabe sinamenye yari impande ya Dekoro amajeje nashaka mu nyandikire yo ngo mubwenge ndashaka kwiga icyongereza kuko numvise ko hari n'ibyo bagira ngo kuririnye turiko turandika ariko icyongereza n'abiganurane nabo nyine bariko baratwitura nabo nyine turiko turabafasha rero karibu reka tubandike hanyuma tuzoca tubabwira igihe tuzotangura cyazana amafaranga 25 kwiyandikisha hama duca muriha modire bayiriha 100,000 uca wiga icyongereza bikunze utagitaha aho ugejeje wumva ko wokongerako uca wongera ukiyongera ukariha iyindi modire ya 100,000 rero karibu bizogenda neza uzosigara ukidudubiza nk'uwakivukiyemo yego bishika 14 bishika 14 hama yindi ndege ice ndacipakira hama shikizo vendredi natakizo biyashitse oya ujya mushinwa twari twavuganye ego nta kibazo bimeze neza cyane oya biba biri asire nta kibazo nta byo kuvuga ngo urumva ngo byagenze gute ibintu byaba bikuzanira neza oya nabizigirwa ego fakomye oya fakomye vraiment ntiyashobora no gutekereza sawa mugushima ntari sawa sawa nakoze ndumva cyaravuye mu indoro mwe wapishaga sawa kubera numva muri ko mukugana n'uri mu Bushinwa yuko yo kurungikira ibintu
afite ni brother wanje ari ino afise ibintu yashatse kuva mu buntu mu Bushinwa rero yakora ambaza societe yamufasha akaba atandi atari ya Ndufacom none ari birungitse cyabishike no gute Ndufacom cyangwa nta niyibutse nayo nari isanzwe mbo uvuze ko byemeze neza byarakemutse kuko ntaramenyana na Ndufacom sinayimeze hama Ndufacom nagiye ndashaka kwiga icongereza ndonka opportunity yo kuronka akazi rero muri Ndufacom barakora ibintu byinshi cyane muri Ndufacom barakora importation exportation ibintu biba bivuye hanze bakabizana mu Burundi ibyo byose bikoresheje Ndufacom birabifasha birakora ibintu byerekeye imanza yaba ufise urubanza ugashaka imodoka ukoresha urashobora kutwitura Ndufacom ikabifasha hama n'ikindi kuri abajene bakora ibintu binyuranye barakora neza amavideo amafilm amaclip amamariage amaseremoni yose yifuza mu Ndufacom uhawe ikaze si ibyo gusa hariho n'akabiri katumye shika kutunshitse ku munsi barigisha neza icongereza yaba kuri online cyangwa ukayishikira mu mezi 6 gusiga kuvuga icongereza amakifukiye amafrema cyane muto abona ko igeje Ndufacom kugira ngo uboneho n'ibindi byiza byose muri Ndufacom barafasha na gwagwa ukavuga ngo nta kazi bafise n'impano barakwigisha no gucapa rero banasanga bakacapa ku mpome ama design y'ubwoko bwose habijya muri Ndufacom ntibajya gutanga icicuma igihe baba biravye barashobora no barafata bakaja gufasha abana batishoboye abana b'imfuvyi canke bose bakeneye ubufasha ego urumva rero Gaspard wewe witwe Ndufacom umutima wawe utuje kuko ibintu byawe bimeze neza hagati yabo akira adresse kwewe ya Ndufacom hamubiture ndakubwira Ndufacom uzokwiga maze nawe wigisha abandi